Peace International TV nimbonesha kure nziza ibakorera ibiganiro vyiza bitandukanye kuduza impano z'ugwaruka harimo umuziki utugenegene gutamba ndetse n'ibindi. Si ivyo gusa, Peace International TV irakora n'izindi serivisi zitandukanye. Abifuza imanza z'ubugeni, amasabukuru y'amavuko anniversaire, uburyo bw'ikibiriraho buzwi nka live streaming kuri YouTube, eka n'izindi manza. Peace International TV irabibafashamwo. Hari abahinga babizoberewemwo cyane n'ibikoresho bigezweho kandi bihagije. Peace International TV iriho ku bwanyu, ntimutangwe. Ndabona kuje cyane abakunzi ba PITV aho murere hose bonjour canke bonsoir ça dépend n'amasaha mugeze ko canke n'amasaha muzira ku kino kiganiro nkuko mumbona rero se na Flavia kuri micro imisi yose yaguma bazana ibintu bimeze neza uno munsi rero murabona ko ndi kumwe n'umu invité ari so special sijya mbere kuri PITV muramuzi muramenyereye akora ibintu byinshi ni muririmvyi no styliste nko mubibona twashitse hasanzwe akorera reka retse mwakiri tudatevye kuri micro za PITV abaramutse yongere ababwire kuko ndazi ko muramuzi abaramutse kugira ngo ibintu byose bibandanye bimeze neza cyane turakora mukije kuri PITV ndabaramukije amahoro y'Imana nongera ndabaha ikaze nongera ndabaha ikaze murahawe ikaze cyane muri iyo shop yanje nko muvyumva duhaye kaze ni umunsi twamusanze ahakorera hasanzwe akorera ikibanza cyo usanzwe kiri hasanzwe yambika abantu neza cyane antuka muraza kubona byinshi byasanzwe akora twahise twumiwe tavuze ati ebaga umuntu arashoboye vraiment ubaho cyane ufise ibikorwa bimeze neza ufise shop imeze neza vraiment courage murakoze cyane ego muri make ntegerezwa ko afise ibintu byiza kandi bigezweho ntegerewa kumenya icyo abantu bakeneye kandi nkakibahera umwanya nyawo ego jewe nkikumenya nakumenye muri kote yo kuririmba sinari nzi gusanzwe wambika abantu mbega nashaka kumenya kuvanga umuziki no kuvanga urudandazo ndavuga business muri rusange bigenda gute birakorohera nta kintu na kimwe kiba cyoroshe ariko gusa ubuzima novuga yuko ni intambara tugwana kandi umuntu misi yose akaragwana bisaba yuko atsinda bisaba rero yuko umuntu akora cyane nta kintu kimwe cyoroshe ikintu cyose kiba gikomeye mugabo bisaba yuko ugwana mu nzira zose zishoboka ego umuziki ndawukora nubwo biba bitoroshe mugabo kubera afise impano yawo ndawukora kandi nibi nabyo nyene ndabikora kubera ndabikunda nabyo nyene ndabikora umva tangerageza uko shobe nk'umuntu w'umugabo mu rudandazwa ariho abantu usanga bahera kuri dukenya bakaduga bukebuke mbega twashaka kumenya urugendo rwago gutangura business yo kudandaza impuzu harimo iz'abahungu harimo iz'abakobwa nyene ni nyinshi kandi zimeze neza cyane watanguye gute vyaje gute gutangura ibintu bijanye n'urudandaza ni ibintu nova yuko navanye hasi nakuze ndi umuntu nkunda kugira iki kurondera kugira ngo nk'ikiri ku ntebe y'ishuri kugira ngo nk'amakaye ariko gusa byagiye bimbere ibintu byiza kuko nta muntu nasega akantu nkeneye ko sinarakaronka ababyeyi sinabananiza urumva nakuze mbona yuko kurondera ari ikintu cyiza cyane kugira ngo umuntu abeho yego hariho nk'akaruru usanga abantu bavuga ati nk'uko uvuze ati nahereye hasi revre urudandazwa rwose iyo ushaka gutera imbere uhera kuri niveau yo hasi ukagenda uraduga bukebuke nimba atari banga umunsi wa mbere utangura kudandaza watanguje umutanga na gute umunsi wa mbere ntangura kudandaza natanguje umutahe w'2,000 no kuvuga ko ico gihe 2000 ndabyibuka ico gihe narifise imyaka mikenyi cyane mugabo bivanye n'ukuntu mbona hari utuntu nipfuza kandi nkiri umwana naza gusa muvyeyi cya kintu ntakima ko kanya canka kime ku mwanya nipfuza naciye mitango kuvuga ati reka rero nanje ntangure nibeko ntangure ndondere ico ge ndibuka nasabye amafaranga 2,000 mama yambyara ndibuka naragiye Ingozi kuri centre kuko jewe ndi munyengozi aho bita kumwumba muri zone Gatsinda aho itibuziragahama ndibaza babahazi bacu bahamenya
mama ndamwaka inoti 200 tanagenda ingozi kuri centre ndarangura imikate y'ibihumbi 2 no kuvuga ko waranguza majana 4 baca kongera umukate w'ijana tandangura ubupaki butanu bwunguka amajana 5 bwa 2000 anaranguye umenga bwa 2000 ndabushikanye ndabutwara ndiko ndataha kubera nagenda n'amaguru kurangura kandi no kuva nkagenda n'amaguru rero nagenda ndandaza mwibarabara tumwe narangura twiyumbi 2 hari gihe ntanashika no muhira bataratumara bakire kwagenda turahora bagenda barashorera umva byari byo kurya ndibuka yuko nashobora gusubira inyuma nk'icuro 3 ukaca usanga nko ku munsi ndungutse nk'icatano ibyo mugana bikora kesha ni muri vacances uko haragera igihe umutaha ugwira ugasanga haragera igihe narangura imikate hayikuzura no ngahikuzura ibiyobe mwizosi ntangura kubona yuko ubuzima rukurondera nuko byaje yego. Murumva yuko abakunzi ba PTV yahereye hasi araduga bukebuke gushika ino savroma uravye shop yiwe imeze neza ihagaze neza vroma ibintu bimeze neza cyane urumva ko yatanguje 2000 francs. Onye hari abajene usanga bavuga ati jewe ntafise amamiliyoni n'amamiliyoni sishobora gukora business sishobora gukora ikintu niki canke kiriya ariko kubera yuko wewe wumva watanguje 2000 francs nakaye kajambo bahanura muntu mbere kugira ngo nabo bisuganye bakore bareke kuvuga ati je nzokora canke nzotangura business ari uko haje amafaranga menshi nk'ico no hanura nk'abantu b'abajene burya bakunda kuvuga ngo ngwija kurisha ngwihera ku nama niko nkunda nakuze numva iryo jambo arivuga burya biragoye yuko utangura gukora uri umuntu ukuze ni byiza yuko gukora uyimenyereza kuvukira mutonyi kandi kindi naco abantu batinya gukora ikintu bakagira isoni zo kugikora ngo sinotanguza umutahe ngo ibi bintu ngo ni mutonyi ariko ni burya udafise umutwe wo gukora nubwo boguha umutahe dufate nk'imiliyaridi base nka 5 udafise umutwe wo gukora n'ubundi zogupfako muga mu gihe wewe utanguye kwishakisha ubwawe ugatangura ukora bukebuke biza biraza bukebuke biduga bukebuke aho niho na bya bindi waronka ubiha agaciro ukavuga ati bino bintu nibyo kubungabungwa uravuga ati ni fondation ukagwana maka ugeze kuri cya kintu ubwawe uba wifuza icambere rero uba wirinda amajambo y'abantu canke agakuku ukirinda agakuku ubona yuko atakamaro kagufitiye ukirinda amajambo y'abantu bagucinege muri cya kintu uri kurakora wewe intumbero yawe ikaba iyigikorwa nyene wasize kwiki ku bwenge bwawe ukongera ukagishaka umutima wawe aho no kuvuga ko ikintu uri kurakora kiraduga nubwo wohera kwijana lasha kuduga ukira kuri agaciro gusa ego. Abajene numva yuko mukwiye gushama inguvu mukiha agaciro mukamenya ivyo mutamugiye muca mutanguje kugira ngo ejo canke hirya yejo uduge ugere ku yindi nivo utari witeze gushikako. Ndabona ngaha anye naravye impuzu nyinshi mbona ni zifise karite vraiment Jean ni nziza cyane ndashaka kubaza mbega mu gihe cyo kurangura biraborohera bigenda gute? Byose nakubwira nta kimwe kiba cyoroshe ariko kubera ko umuntu wese abazi icyo ashaka aragerageza nkagerageza nkavuga ati abakire banje bakeneye ibi kandi bigezweho nibi urumva ndemera nkarara amajoro nkaduga imidubugo nkamanuka nkakikama muga nkavuga ati nkeneye iki kandi kugira ngo ugere ku kintu nuko ushimisha abantu iyo uri muri business bisa yuko abakiriye bawe ugira kubabungabunga ukabafata neza umukiriye ukamufata neza ukamenya ko ari umukwe yego. Murumva yuko yamenye ibanga yuko ngene ashobora kwitwara imbere y'abakiriya biwe kandi y'umudandaza vroma umukiriya bari umukwe uramubungabunga mufata neza kugira ejo canke hirya yejo ashobore kugaruka mu ntumbere yuko wowe nayo bidandaza vyawe biguma bisohoka ibindi biza nashaka kukubaza mbega uno munsi urabona nivo ugezeko step ugezeko mu myaka 2 canke 3 wibona nka kiranga zo bameze gute? Je kuko mbere na mbere mbanza gushira imbere gusenga no kuvuga ko keshi imigambi twe twipangira nk'abantu hari gihe ukunda gupfa ariko gusa mbanza gusenga kugira ngo Imana ibanze
igira iki inkingire nyambari ingwara nyambari ibiki hama mapu zanje zikaza mu nyuma mugabo gusa hamwe Imana yontiza ubuzima ikandinda mu myaka 3 nzoba ndi kwindi level nzoba afise nk'abantu ushobora kuba bafasha nk'abantu bashobora guha akazi buryo umuntu umwe akazi bumufashije gusa ndifuza yuko notera imbere ariko nkateza imbere n'abandi ariko gusa hamwe Imana yontiza inguvu ikamumagara meza mu myaka 3 nzoba ndi muntu ego urumva yuko afise vision nziza afise yuko mu minsi imbere azo barenze ngahanye tubona kandi vraiment imeze neza level ageze kumeze neza cyane kiranga sanzore muririmbyi hari abandi baririmbyi bagenzawe usanga bafise abantu babambika canke iki mbega wewe nta baririmbyi sanzwe wambika bagenzawe bimeze gute ya abaririmbyi bagenzanje barahari ariko gusa ndakunda kubahiriza umuntu wese ku giti ciwe nibyo wangombwa yuko no badondagura amazina kuko hari gihe wasanga ntakunda mworohereza ugasanga namubangamiye ariko nko mu gihe yavuze ati ni byiza yuko bishaka kumugaragaro no bivuga muga gusa barahari yego mwumva yuko sanzwe afise abaririmbyi bagenzi biwe yambika neza kandi vraiment arambika neza abantu bataraza kumushorera akorera mu Kamenge misoko mu Kamenge bifuye ko turaza kubereka nimero yiwe ahasanzwe akorera shop yiwe komsa abaza kubona kino kiganiro ndizera yuko muzoba muri benshi cyane bazoza kumurabira ivyo asanzwe adandaza impuzu z'abahungu impuzu z'abakobwa abapapa nyene amashati nyene y'abapapa byose birahari bimeze neza hama sinzi akajambo wowe ufise mu kuntu mbere kurangiza ikiganiro ko guhimiriza abajene kugira bakore bareke kuguma bicaye bave mu marigara bakore kugira ngo biteze imbere ya burya ngo akabantu zitwaza mu busaza ugaca ukiri muto niko nakuze numva bavuga kandi niko biri nta kinyoma kirimo nukuvuga ko kugira ngo utegure ejo heza utangura kuhategura ukiri muto biragoye yuko hotera imbere ushaje uvuga ati ngira niteze imbere kandi ushaje ni byiza yuko uhaguruka ukiri muto ukagira iki ukavuga ati ngomba kurondera ikintu byibuze cyo gukora cyo kintu kukirondera urondera fondasiyo kandi fondasiyo ukagira iki ukiyaranje uburyo uyikomeza kugira ngo uzuhagarare neza kuko urashobora n'ubundi kuzamuka ata fondasiyo ufise bigapfa ariko icambere n'ubwenge ukaba umuntu yicisha bugufi ukubaha umuntu wese aja kuta ukamenya yuko ubutunzi bwo ubwabwo buri mu bantu ukugira abantu benshi niko n'ibintu byawe bigira iki bitera imbere nubwo haba nk'abakugwanya ariko gusa biba bisa yuko n'intege inguvu byo byose ubu umuntu adacika intege ego abakunzi ba Pierre rero mumva yuko yafashe ingingo arakora kandi vraiment ahageze vraiment bimeze neza cyane je nabishimye antuka nawe umukunzi wa Pierre ni waza kuraba shop yo mu Kamenge vraiment uzovuga ati ego ageze ku level ya bien so tugushimire cyane kuba wemeye kudutiza kano kanya nibaze yuko nundi munsi tugukeneye twahabonye habaye mu rugo tuzogushikaho nanje ndabashimiye cyane ariko gusa nkamenyesha buri muntu wese azabona kino kiganiro abanja giriki akore subscribe kuri page yanyu hama ikindi naco nuko boza bakashorera ndabafata neza ndakoresha page nubwo nakunda kwishaka ibintu cyane bijanye n'ibintu by'impuzu urashobora kunyandikira ciye kuri page nikiranga c'amahoro urashobora kunyandikira kuri WhatsApp nimero yanje ni 69 348 715 canke ukishika ku kibanza usanzwe nkorera ni mu isoko ya Kamenge shop 0833 aho uzawashitse tuzokwakira nubwo bidashika ubigashika ugasanga siho ndi muga abantu bose imana hasize bashaka kwakira neza nta kibazo ego abakunzi ba PTV rero murumva yuko abahimirije nguze kumushorera abaje
niyo mpamvu twashitse ngaho mubone ivyo sanzwe adandaza bimeze neza cane, ni impuzu nziza z'abahungu z'abakobwa z'abapapa bose vraiment muzisanga kandi muzosanga ibintu bimeze neza cane. So kubwo ndabakunda cane, c'est Nana Flavia kuri micro. Bye bye.